Akango niko gasho kambere gafungirwamwo abakozi ba sekibi. Akagasho gafungiyemo abantu bakoze ibyaha bishobora kuba birengeye ikiremwa muntu, kuri bo kwica no gukora ibindi byaha nk'ibyo birengeye urugero. Ngo niryo teka kuri bo. Ibaze ko buri gatati waje gato kari kuri aba bagabo gasiguye igitigiri c'abantu bishe babakuye kwiteka ryo kwitwa ibiremwa muntu, ahubwo babita inyamaswa. Mu by'ukuri aba bantu kubaraba gusa biteye ubwoba. Abenshi usanga arabava mu migwi y'abagizi ba nabi yo muri El Salvador, ngo guhura nabo gusa ni nko guhura n'urupfu rwigira. Baba bateye ubwoba, ariko nanone kandi aho bafungirwa naho hateye ubwoba byinshi kuruta. Ikaze muri sisoti ikuzimu habagizi ba nabi ruhebwa. Akagasho niko kambere kanini cyane kwisi, ni nako gasho karinzwe cyane bimwe bidasanzwe. Ibaze nawe kino kintu, akagasho gafise ubushobozi bwo kwakira imvugwe 40,000 icarimwe. Kwisi nta kandi gasho gafise ubwo bushobozi. Igitangaje rero kano gasho kubazwe amezi make cyane, kubera ko kugeza mu mwaka 2022 mu gihugu ca El Salvador gasanzwe kanubatswemo abantu bari baheze bicwa niyo migwi y'abagizi ba nabi. Umutekano nawo wa kano gasho uri ku rugero rukomeye cyane kurusha uko bikeka. Akagasho gafise urupangu rupima metero 9 z'uburebure, kakagira uruzitiro rw'umuyaga nkuba rufise volti 15,000. Birumvikana neza ko gukora kuguza wohita witaba Imana. Hari minara myinshi cyane, bivuze ko agakakaza kose baba kabonye. Hasi hashashe utubuye ku buryo uri kuragenda vyumvikana. Mu by'ukuri ntibabujije mfungwa guhunga gusa, hoya ahubwo banakuye hiciyumviro cyo guhunga. Kwinjira mu kano gasho ubusezeye kongera kubona urumuri rw'izuba, ntibigera babasohora. Amatara ahora yaka, ntibamenya ko byije canke bwakeye. Kwinjira hano nta gusubira inyuma, uzorinda upfa uri muri aka gasho atacizere c'ubuzima gihari, nta mbabazi. Ariko uyu munsi munyemerere dutemberane muri aka gasho kambere karinzwe cyane kwisi kandi kanini cyane kwisi, gafungiwemo abagizi ba nabi ruhebwa. Ni muri Sisot mu gihugu ca El Salvador. Prosper intuma mu bitabo nshuti nyandiko niko nitwa. Ico ndagusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze muri Sisot mu gihugu ca El Salvador. Hari migwi y'abagizi ba nabi ruhebwa ikomeye cyane hangayikishije isi, yitwa MS-13 hamwe n'uwitwa Barrio 18. Ni migwi ibiri y'abagizi ba nabi yamenyekanye cyane kwisi kubera kwica, gufata ku nguvu ndetse no kwiba n'ibindi byaha bikomeye cyane. Ariko nanone kandi iyo migwi ko ari ibiri, MS-13 hamwe n'uwo Barrio 18, isanzwe izirana cyane urunuka iyo bahuye no kwicana gusa. Mu bisanzwe nk'uwo mugwi wa MS-13 n'umugwi w'abicanyi wavutse mu mwaka 1980 i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugwi wari washinzwe n'impunzi z'abanye Salvador bari bahunze intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaciye zibirukana zibasubiza muri El Salvador, Honduras ndetse na Guatemala. Ibyo byatumye MS-13 ikibandaniriza muri El Salvador, binatuma kandi ubu mu gukomeye cyane uzwi mu kwica batemaguye abantu bakoresheje imipanga, kwaka amahera abacuruzi, gukoresha abana nk'abasirikare, kwica abantu binezereza mu kwerekana ko bakomeye cyane. Birazwi cyane ko kuja aho bari bahita bakwica ako kanya nyene, kuko ngo ntibyemewe kuja aho baba. Bibaze ko uyu mugwi wa MS-13 wigeze kugenzura ibice 80% by'igihugu. Byumvikana neza ko aho bagenzura polisi itahagera, leta ntiyari hafise ijambo. Ariko nanone kandi bivugwa ko ari amasezerano y'ibanga ngo yari yakozwe hagati ya polisi hamwe n'iyo migwi y'abicanye. Ivyo byatumye iyo migwi ikura cyane, igira ubushobozi budasanzwe cyane uwo mugwi witwa MS-13. Uwo mugwi nawo witwa Barrio 18 wakomeye cyane kuko nawo nuwakera cyane, kubera ko nawo wavukiye Los Angeles mu mwaka 1960. Barrio 18 wo uri mwamoko menshi y'abantu, sabanye Salvador gusa, kandi igakorera mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nabo nyene barangwa n'ubyicanyi bukomeye cyane n'ibindi byaha bikomeye. Ibyo rero byatumye El Salvador b'igihugu kirimo ubyicanyi bwinshi cyane ngaha ku isi. Ariko nanone kandi guhera mu mwaka 2019 igihe Nayib Bukele abo president w'igihugu ca El Salvador yavuze ko agiye guhasha Burundi iyo migwi y'abagizi ba nabi, agaca intege ubuyobozi bwayo. Mu mwaka 2022 habaye ibintu bibi cyane, iyo migwi yisha abantu benshi cyane. Ivyo byatumye igipolisi ndetse n'igisirikare ca El Salvador gifata ibihumbi by'abicanyi bo mwiyo migwi. Haca hano bakwa kagasho kanini cyane kwisi kitwa Sisot. Kugeza ubu rero bivugwa ko bwicanyi bwagabanutse cyane muri El Salvador. Ubu ni igihugu gitekanye cyane kubwa Nayib Bukele.
munyemerere rero uno munsi dutemberane mu gasho kanini cyane ngaha kwisi karimwo ibidasanzwe. Ni muri Sisot, agasho gaherereye muri El Salvador nk'uko twagiye tubigarukako. Aka gasho kubatswe kugira ngo kazoze karafungirwamwo ivyihebe bikomeye cyane kwisi, cyane abagize ya migwi yitwa MS-13 ndetse na Barrio 18. Mu by'ukuri iyo bakwinjije mu kano gasho ka Sisot uba utazigira wongera kugasohoka muri muzima, haba hagiye kubimuhiri wawe ubuzima bwawe bwose. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka 2022 ubwo nyene birumvikana ko hari hatwara President Nayib Bukele. Ico gihe haba igikorwa kidasanzwe cyo guhasha imigwi y'abagizi ba nabi bo ku rwego rwo hejuru. Abarenga 70,000 barafashwe mu mezi 16 gusa, bose batwagwa mu gasho ka Sisot, kandi kenshi ico gikorwa cakogwa mu ijoro, cari gikorwa capanzwe neza cyane. Babicaje bakurikirana, umwe akurikira uwundi, imitwe yabo yubitse hasi, ntawari yemerewe kuburura umutwe. Bari bazungurutswe n'abasirikare benshi cyane. Aha ntawari kwiyumvira gutoroka, naho byari byihebe bikomeye cyane, kandi koko ntawabyubahutse. Aha rero burya ubuzima bwabo bwose bwari buhindutse mu munsi umwe gusa. Aka gasho kubatswe mu mwaka 2022 kagizwe n'ibice 8 biri muri hegitare zigera ku 110. Buri bice bibiri bikikijwe n'ibipangu bibiri bifise uburebure bw'imetero 3 zirika insinga zirimo umuyaga nkuba. Aka gasho rero kose kazungurutswe n'urupangu rurerure cyane rupima imetero 9 uja hejuru. Ubwo kandi hejuru hakaba uruzitiro rw'insinga rupima imetero 3 zirimo umuyaga nkuba myinshi cyane ungana na volt 15,000. Mwako gasho kandi kagizwe n'iminara 19 yo kuraba hose ku buryo ataga cara. Mu bisanzwe ivyo byose si kubuza abagororwa gutoroka gusa, oya, ahubwo ni no kubakura myiciyumviro cyo gutoroka. Ukigera rero kuri kano gasho abasirikare babanza kugusaka nk'ibisanzwe kugira ngo ntihagire ikintu kidasanzwe winjirana mu kano gasho. Ariko nanone kandi ukiri ku birometero bigera kuri 2 wegera kano gasho, connection muri telefone zawe zihita zicika ku kanya nyene. Ibaze ko kano gasho ka Sisot gafise abasirikare bagera ku 600 bose bacunga umutekano w'inyuma gusa wa kano gasho. Mu kwinjira mu kano gasho rero nta kintu na kimwe uba wemerewe kwinjirana. Mu bisanzwe nta muntu asanzwe apfa kwinjira mu kano gasho kubera ko bitemewe kuja kuraba imfungwa naho wowe uri mu muryango wiwe. Muri aka gasho rero hakunze kwinjira abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bahafitiye uruhusha. Iyo winjiye muri aka gasho rero kubera ko bataba bakwizeye, hari icuma kibanza kugusikana umubiri wose ndetse kikerekana ibiri indani mu mubiri wawe wose kugeza no ku magufa ari indani mu mubiri. Baba bikeka ko wobika icuma canke ibindi byayura mutwe mu mubiri wawe indani. Aha ukihinjira baragusaka cyane gose bimwe bidasanzwe. Muri aka gasho rero iyo uri ingenzi nta hantu na hamwe batagusaka. Hari rero kandi aho bafatira amashusho y'abagizi ba nabi kubera ko babakuraho bari atandanga muntu canke ibindi bibaranga bafise. Niyo mpamvu babafata amashusho bakanabafata ibikumu byabo. Areba cyashika mu bisanzwe ntabyo kongera kwasohoka ukundi. Nta miryango yabo bazongera guhura nayo burundu. Ariko nanone kandi kubera ko aba bantu batababuranisha, wari gihe binjiza myinzira karengane. Kubera ko rero ngo bataronka uko batanga amakuru kugeza n'ubu, ngo imiryango yabo ntizaho baba baherereye canke nimba bakiri bazima. Muri aka gasho rero burya ka Sisot kagira n'ububiko by'ibikoresho by'intambara bikomeye cyane kubera ko aka gasho karimwe abagizi ba nabi ruhebwa bakomeye cyane. Hari inkoho bita nka T65 na M16 n'ibindi byinshi cyane byo kwifashishwa mu kugwanya abo bagizi ba nabi mu gihe baba bagumutse. Ariko nanone ibyo ni ibintu biba bigoye cyane kuko baba bambaye iminyururu ku maguru ndetse no ku maboko. Byumvikana neza ko atamwidegembyo na mukeyi bafise ku buryo bogira ico bakoze. Hari abasirikare bajejwe gukinga imigumuko baba bambaye amakaske n'inkinzo n'ibindi bibarinda ku buryo atakintu na kimwe co bahungabanya, baba bikingiye neza cyane. Aka gasho rero ngo kagira abakozi bagera ku 1,000. Haramutse hari nk'utorotse naho bitopfa bishobotse, ku nkengero z'igipangu hari utubuye duto cyane uduciye ko bahita bakumva ko kanya nyene kutorotse. Abagororwa rero muri aka gasho ntibigera basohoka ngo baje hanze. Hari sere zigera ku 32 muri buri gisare cose. Buri sere rero yose imwe ibishobora kwakira abagororwa 150. Mu bisanzwe iyo winjiye ntiwongera kurota kwasohoka kubera ko uwa abari uwo munsi wa nyuma ubonye izuba. Nibaze kurinda upfa utongeye kubona izuba, urinda upfa ukiboshe. Buri ruzitiro ruba rugizwe n'umuyaga nkuba ku buryo uretse no gutoroka no kubirota bigoye. Abagororwa muri aka gasho bambara impuzu zera, agapira ndetse n'agakabutura na minote, nta kindi kintu mu by'ukuri bafise. Muri bo benshi baracari bato cyane, bari mu myaka ya za 20, ariko nanone kandi baba bakoze ibyaha birengeje urugero.
harimwo imigwi y'abagizi ba nabi ikomeye cyane kandi yankana cyane urunuka ni MS-13 ndetse n'uwitwa Bario 18. Aba iyo bahuriye hanze no kwicana gusa, ariko igitangaje nuko muri aka gasho bashira hamwe muri seri imwe bakabana kandi ntibashwane. Amatatuwaje nayo usanga buzuye ku mubiri usanga yerekana imigwi baba baje baturutsemo. Hari abasirikare bahora bacunza abo bagizi ba nabi amasaha 28 ku 28. Hari kandi umurongo badategerezwa kurenga kugira ngo ntihagire ico bahana n'ifungwa. Baba bambaye amamaska nyegeza isura zabo, birumvikana ko baba bacunza abagizi ba nabi bambere kwisi bishe amajana n'amajana y'abantu. Mu bisanzwe kandi buri gasho bararamwo nta kintu na kimwe kiba kirimwo uretse amazi banwa ndetse n'ayo boga ndetse na toilette. Nta matera baryama ku vyuma biraho nyene. Ubaravye urabona neza ko atacizere c'ubuzima basigaranye. Aba banyagasho bose baba bafise tatuwaje umubiri wose zerekana imigwi baba baje baturutsemo, zerekana kandi ubyicanyi baba bagiye bakora. Hari n'ibimenyetso kandi usanga bibari mu gahanga kabo nka 666 ngo bisigura ikimenyetso ca sekibi. Hari kandi abafise tatuwaje z'amahembe abiri ku mutwe zerekana ko ari amashetani amwe akomeye cyane. Hari kandi n'abagira tatuwaje z'amarira ku maso yabo ngo iryo sozi rimwe riba risiguye umuntu amaze kwica. Iyo amaze kuba tatu ngo biba bisigura ko atabagishobora kubaharura abantu yatwaye ubuzima. Kandi ngo mu migwi yabo bakwemera ari uko maze kwica abantu benshi cyane. Hejuru y'amasel bararamwo haba hari abasirikare benshi cyane bacunze umutekano amasaha 28 ku 28 uko iminsi yakabaye. Haba huzuye amakamera agenzura ibyo ifungwa ziba zirimo. Aha rero uninyagaje baba bakubonye. Amatara ntiyigera zima imisi yose, arivyo bituma batamenya nimba bwije canke hagere ku murango. Mu gusinzira biba bigoye cyane kubera umuco w'itara, baca bifuka mu maso udupira twabo kugira ngo bashobore gusinzira. Buri ndwi rero ifungwa zironka isaha imwe yo gusohoka mu gasere kabo bakigorora imitsi ndetse abandi bagasenga, ariko nanone bakaba barinzwe n'abashinzwe umutekano. Aba bagororwa rero buri munsi babagaburira umuceri n'ibiharage. Ntibiba bibakwiye ariko babifungura buri munsi. Muri aka gasho kandi iyo hagize urenga ku mategeko agakora ibitemewe afungirwa ha wenyene, afungirwa ahantu hatabona atamuco na mukeyo uhari, akahamara imisi ishika ku 15 canke irenga ari wenyene atanakamuri na gatoyi abona. Abari umyiza gusa. Ibi bituma benshi baca bagwara mu mutwe iyo bavuye muri aka kumba ku kuzimu. Aha nta muntu numwe mu by'ukuri muba muvugana, uba umeze nkaho utariho. Iyo bakwinjijeyo rero ifungwa irara kwisima, hakabayo n'amazi ndetse hakanabayo na toilette. Nta kindi kintu na kimwe kiri muri aka kumba. Ibaze gufungirwa ahantu udashobora no kubona ikiganza ciwawe. Ariko nanone kandi kuva aka gasho ka Sisot kabaho, igihugu ca El Salvador kiri mu bihugu bitekanye cyane kandi cyahora kiri mu bihugu birimwo ubyicanyi bukomeye cyane inyuma ya 2022. Yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa cenda gusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.